ingia. Ingia baba, ingia. Ingia baba, ingia. Ingia baba, ingia. Ingia baba, ingia. Ingia. Ingia baba, ingia. Ingia, ingia. Tunakombolewa. 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 Courage, courage, courage. Courage ambia, courage, courage, courage gra. Mungu asifiwe gra, Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Karibu, karibu, karibu. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe gra. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe gra, Mungu asifiwe. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Piga, piga. Piga, piga. Mungu asifiwe. What's up my beautiful people, nkuko mubyibonera iyi ni Media of People, aka video k'umunota umwe gahejeje kurengana, nako abene gihugu b'abakongomani nkuko mwabyumviye bishima baryoherwa bavuga ati M23 canke se M23 canke se M23 iratuviriye mu gihugu nisubire iwabo. Ati n'itariki 18 ku munsi w'Imana, ati aha imipaka iruguruwe, ati aha biraboneka ko abazalendo bagira binjire, aba M23 basubizwa iyo baje bava. Yego iyi nkuru hari benshi itaryoheye, hari benshi bayakiriye nabi, ariko nibayakire nabi azongazi umukongomani, umwene gihugu w'umukongomani aryohewe, nejereje no gusubira kubona yisanga iwabo. Icyo twovuga leta ya Kinshasa yagize ico ikora, yagize uruhare rukomeye rwose kongera kwereka abakongomani ko ikiri ku kivi kandi ko ihangayikishijwe n'ivyo baba bagenda bacamo. Hari abantu benshi baba bari bafise inyungu mw'ibi bintu, kubona umwene gihugu canke se umutura Kongo abayeho aturatura, ariko siko vyari bikwiye kugenda. Afrika, East Africa muri rusange yari ikwiye kuba umwe, ikaba unit, ikaba nk'igihugu kimwe, ariko biba bibabaje kumva hari umurundi aryohewe, hari umukongomani araye mw'ishamba, kumva hari umunyarwanda aryohewe, hari umukongomani araye mw'ishamba, kumva hari umuganda aryohewe, hari umukongomani araye mw'ishamba canke se ariko araturatura ata utwiwe. Aha abakongomani bose nkuko mwabyiboneye canke mwabyumviye bari baryohewe, bari barabutse aho kuvugira nkuko bigaragara, ariko uyu munsi wa Mungu basidukanye n'iyonka, bavuga ati katwereke amakungu ndetse n'igihugu muri rusange ko turyohewe n'ingingo bafashe no kwirukana M23 mu karere kacu, nubwo bitari ibintu vyoroshe. Iki ni kimwe mu kimenyetso canke se mu bimenyetso bishobora kwerekana ko mu gihe leta izoshobora, ndavuga ya Kongo, kuba yirukanye M23 n'ahari Goma abene gihugu baziruhutsa. Iki ni kimwe mu bimenyetso vyinshi vyerekana ko abakongomani bari ku mavi basenga bavuga ati izi ntagondwa zotuva ku gatwe tukabasha natwe gutuza. Aha reka murabe ukuntu ugwaruka, abavyeyi
aha n'akamwemwe kenshi ni umunezero n'intsinzi ni ukwikukira ku mugwi wa Wazalendo usanzwe uriko ufashanya na FARDC mu kurwanya intagondwa za M23 canke se M23 canke se M23 nk'uko musanzwe mubizi mubibona, ariko nk'uko mubibona abenegihugu bararyohewe kumva ko M23 itujijwe ikaba itakibarizwa muri Uvira. Ariko ku rundi ruhande uwusanzwe arongoye aka karere ka Uvira yavuze ati mwitonde, hariho aba M23 basigaye, dutegerezwa kwitonda, dutegerezwa kuba maso tukaryamira amajanja, kandi ivyo ni ukuri. Murabizi ko nta vyerade M23 kuyikura ahantu yari yaragwaniye kandi yarononeye energy igashiramwo imitahe, ntibiba ari ibintu vyoroshe. Ni ibintu utoca ugenda uvuga ngo urumva ngo babirukanye canke se ngo batekeye ngo baragenda. Ivyo uyu meya canke se uyu chairman ntawo muhaririza, ariko leta nayo burya ntiba yicaye. Leta nk'uko mubizi ntiba yicaye, kandi n'iperereza ryayo muri rusange ntiriba ryicaye. Ni kuvuga iki ni ikintu gikomeye leta ya Kinshasa yakoze, ni icizere gikomeye yahaye abenegihugu. N'ubundi umunezero wari mwinshi mu duce dutandukanye twa Uvira n'aka n'akandi hapa ni Wazalendo njo banakuya sasa, Wazalendo banaingia sasa. Hapa ni Wazalendo, hapa ni Wazalendo kabisa, hapa ni Wazalendo. ya nk'uko muvyibonera nyene kuri uyu wa Mungu itariki 18 yari ivyishimo ku bakongomani basanzwe babarizwa muri ako karere ka Uvira, kuko vyaboneka ko bishimye ko basubiye mu mazu yabo, abandi vyaboneka ko bishimiye kuba bagira babane na Wazalendo mu gihe hari haheze iminsi atari mike babana n'umugwi wa M23 usanzwe urwanya ubutegetsi. Uku n'ukwikukira ku banya-Uvira, ibi ni ivyishimo bagaragaje nk'uko nabivuze hejuru, kandi iki ni icizere kidasanzwe leta yongeye kuremamwo abenegihugu, kandi iki ni icizere kidasanzwe n'ivyishimo muri rusange muri East Africa canke se mu karere k'ibiyaga binini, yaba ku Burundi, yaba ku Rwanda, yaba kuri Uganda, yaba kuri Tanzania, cane cane ku bihugu bisanzwe vyegereye ako karere. Nizera ko nk'ugwaruka iki ni ikintu twese twokwishimira, kuko iyo akarere gatuje karimwo amahoro canke se igihugu gituje, niho n'iterambere rishoboka. Rero aha ni much respect ku gisoda ca Congo, much respect ku nzego za Congo zo zashoboye gushika kuri iyi ntambwe, zigashobora kongera kuremamwo icizere abenegihugu. Nanje yuko nama ndababwira, my name is SB, iyi ni Media of People. Guys, ico tuba tubasaba nuko muba mwaragize subscribe, ukamakinga sure kandi ko ari ico ushaka kutubwira ucisha muri commentaire, bibaye ngombwa ugapartaja ibikorwa vyacu, biraturyohera cane.
Imana ibahezagire rero, mugire wa Mungu mwiza kandi mugire naho muba mwubahwe. Ciao ciao. Reka rero tumire amate tugaruke mu kanya gato.